nibi ahubwo nanyarutse inzu iramurindiriye impundu ziramurindiriye n'amasaha naramurindiriye no guteka aca atekanje nisinze n'ingene utashizemwe impuzu Amina kuki ubihe barakwereka abasi reka ndamwere mada ndekura je muntu uje kunyinjirira mu buzima wo mukubita gute mbona uzomukubite ntabona ntabwo wo mukubita je mu gihe nawambona nga muko muraza kunyinjirira mu buzima bw'iwanje ahubwo mufata inzira mugende ntaraza n'induru je oranzi je sindakuzi ntunzi rero nkeneye mumvire mu rupangu rw'iwanje mureke kunyinjirira mu buzima bw'iwanje baje bumva ko bikubabaje urashobora kumutoroka mutwara iwawe je umumpaye nana kimwe no mutwarerega gusa ikibazo nuko se wamuvyaye papa we nawe ntazi uko umukora nk'ibintu nk'ibi se we nategezwa kumenya yuko umwana ategezwa gukora nenda kubaze mabujaho uno Ali bakuzi ba INYISHU Media kuri micro kandi ni anje Prince cameraman ni Beni uno munsi ndamutsengendera wa mwana umwe duheruka kuganira atubwira yuko bamufata nabi muhiri wabo ko arezwe na mukase uno munsi naciye mvuga ati reka nshobore kuba nogenda muri urwo rugo kugira ngo ndabe ibintu byaho kungene bimeze turabe ko urya mwana toba yaraduhenze kuko urazi yuko na bamukase abantu bama barabeshegwa bazira ubusa tutazi ivyo ari byo naciye mvuga ati reka rero ngende koko nihinyurize neza Beni reka twinjire turabe ivyo bintu byaho kungene byo babimeze turabe koko nyine urya mwana yoba yaravuze ukuri Beni wewe nkurikira tugende turabe ivyo bintu byaho ingene bimeze Beni nyaruka tugende ngo urya awa mwana mbona ariko arasekura isombe ari kumwe na mukase wendi bazangira n'urya nyene sinzi ivyo ari byo Beni nyaruka tugende turabe ivyo bintu biriko biraba mu rugo Grace ni sawa sawa ko uriko urakora ibi bikorwa uwo ni mama wawe yego Nyagivyo nibiki ngamuko murazana ngaho Mawuja ni sawa amahoro urakomeye yego munengezo namaki nanje kuraba uno mwana nyene habaye iki nanje kuraba ko ryaye naramubonye mu barabara ari kararira ncamvuga ati reka ndamugendere nk'abantu ba INYISHU Media urabona ko twebwe turi INYISHU Media twamugendeye turabe ibintu ndi kuramukorera turabe ivyo ari byo umwana ni wo gukora nene wo gukora gusa ndabona ko ryariho twahuye ari kararira arizwa arira sinzi ko umwana nubwo ari wo gukora kari wo kuguma akubitwa umwanya wari wo wose umwana akoze ikosa arakubitwa akora amakosa cyane none uyu mwana aho ni wawe ni wamuvyara so wanje namusanze mu rugo none ko wamusanze mu rugo nico gituma ucuzura mufata nabi nka umenga subi wawe nyene umufata uko ushatse madame ndabona uje kunyinjirira mu buzima bwanje ya Jesse naje kukwinjirira akanakazi nakazi nawe uri nk'umuntu Jesse ego sindavyara gusa uri nk'umuntu uzi ko umwana bibabaza iyo ari karafatwa nabi niwoca ahantu ubona umwana bariko baramufata nabi nawe hamangureke kugenda none we gashabira kuraba reka kunyinjirira mu buzima bw'iwanje nibikuraba ivyo ya je birandaba kubera ko umwana ni w'igihugu Amina uyu mugore ni wa wundi asanzwe azara gukubita wa musi yagukubita yego uyu nyene kora ningoga zinoge nteke nyarutsa none ubona izo somba za kuzishora kuzimesa kuzisekura wenyene ko mbona ari umwana erega wo n'umwana muto zishobora no kurya arajya ku buryo bw'uko nawe utomufasha jewe kandi none wowe nawe nturya ku buryo bw'uko ubona yuko wowe ibinzi none dufate nka wucu ukora iki ku buryo bw'uko isombe utoshaka kuzisekura nakore umwana no gukora nazo je mu buzu bwiwe sinzomukorera ategezwa gukora ariko kurera amaboko abakunzi ba INYISHU Media nayenze no mwana ngo yaraduhenze gusa nyine sanze ari ibyo ariko arasekura isombe ubu urabona umugore aramuhagarikiye muri hejuru nkaho umenga nyarutse hanyuma namwe murebe unyinjirira mu buzima ahubwo nabari cyabazanye mufate inzira mugende jewe ngaha asinogenda kubera ko nanje fise ikindi kintu ndiko ndashaka kumenya urumva nibaza ko vyakubabaje bumva ko bikubabaje urashobora kumutoroka mutwara iwawe jewe umumpaye nana kimwe no mutwarerega gusa ikibazo nuko se wamuvyaye papa we nawe ntazi uko umukora nk'ibintu nk'ibi se we nategezwa kumenya yuko umwana ategezwa gukora nenda kubaze mabujaho uno mwana no mwana aho uhora umufata nk'abandi bana nkuko wari wamuvyaye uriyumvira yuko nawe mu gihe woba wavyaye nk'umwana wawe bakamufata nkuko byo kubabaza je simona ko ndamukorera inabi mbona ariko ndamushira kazoza kimbere
simbona ko ndamukoresha nabi. kazoza kimbere kandi umwana avuga yuko no kwishura atagenda ko wamuhebesheje ishure ngaza arakora ibikorwa byo ngaha muhira. Yego nande sinize. Numva utize bavuga ngo urumva umuntu atize n'abana ntibakige. Yego nategerezwa kwiga ko nanje sinize nakuze nkora. Ni hatari bakunzi ya INYISHU media. Urumva abantu babise aba mama batize ko n'abana badakwiye kuza bariga. Urumva uno mugore avuga ati nanje sinize n'umwana ntiyiga none ndakubaze nk'umwana we nawe uzobyara ntazogera aja kwishura. Wanje azokwiga. None nyina niyamusiza mubona. Yo ari kuguma kamurera. Kandi amagara urabiza amagara ntasezerana yavuze yuko uyu mama we yarapfuye amaze imyaka 3 papa wacu arakuzana ariko uyu mwanya uriko ravuga yuko nyina we yaramusize urumva kute ko buri kuramucurira nakundi nihangane nanjewe nibazorira biwanje hani hatari kweli bakunzi ba INYISHU media ngira ngo murabona wa mugore mwamubonye kwisurana umugore mwiza gusa uwo mubona nta muntu yomenya yuko uwo mutima awufise. Bakunzi ya INYISHU media uno mugore ngo nta mwana ngo umwana waziga ariko uyu unyina we niwe yamutaye abibona kandi umwana yaratubwiye ko nyina we yapfuye wa mugore we nukuri uwo mwana uri kuramwicira kazoza ntiwaze kuri kuragira ibintu vyiza kandi urazi ko ari amashirahamwe menshi aranina agateka k'abana ariho abantu benshi bazoshaka kubona ibi bintu ni nkuko papa we yo bibona ugasanga nawe uragize ikibazo ushaka ibi bintu rakwiye wo bihagarika. Oya nibikunda nakore niyabona yuko bimunaniye nafata inzira agende nzovyikorera atari ngaho. None ko uyu mwana uriko uramufata nkuko uwo ibi bikorwa wahora ubikora kera araba nk'izisomba ariko arasikura ntubona ko ari umwana mutoya. Mabuja nahora nkora gusumvya ibi ariko arakora umukobwa niwo gukora ategerezwa gukora. None kera ibi bintu wowe warabishobora oya naho wakora wakuriye ku bavyeyi bawe isombe ibiki n'ibindi bikorwa ngaha cyakora nibi ahubwo nanyarutse inzu iramurindiriye impundu ziramurindiriye n'amasaha naramurindiriye no guteka aca tekanje. Sinze n'ingene utashizemwe impuzu Amina kuki ubihe barakwereka abasi reka ndamwere mada ndekura je muntu uje kunyinjirira mu buzima bwawe mukubita gute mbona uzomukubite ntabona ntabwo wo mukubita je mugena wambona ngaha muko muraza kunyinjirira mu buzima bw'iwanje ahubwo mufata inzira mugende ntaraza n'induru je oranzi je sindakuzi ntunzi rero nkeneye mumvire mu rupangu rw'iwanje mureke kunyinjirira mu buzima bw'iwanje. None no genda gute kandi mbona hariho umwana uri kurahohotera sinshobora kugenda je uri kuragenda he madam sohoka mada genda gende he kandi wanje mvira mu rupangu rwanje genda sinzi cyabazanye kwanza muko muranyinjirira mu buzima bwanje nkande genda. None nubona yuko uwo mwana uri kuramuhohotera niyo mpamvu rega genda mada jaho nunzi genda sindakumena umutwe. Bakunzi ya INYISHU media twigire ndabona nibisanga kweri mwa runo rugo ni hatari twigire. Amina none Amina ubona uwo mugore ntitwoshaka kwigira ntubona yuko uwo mugore wa papa wagufata nabi. Nanje nashobora kugenda nzaza kugutora nk'umunsi umwe rero twijanire nk'ahantu ndagutware. Yego bakunzi ya INYISHU media Amina Beni zinya